wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Urukugamo kanje n'amahoro yanje. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo mu Baheburayo ibice 12 n'umurongo wa 2 haravuga ngo Yesu Kristo niwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi niwe yagusozereye. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo ata Yesu ahari nta kwizera guhari. Nukuvuga ngo inyuma ya Yesu nta kwizera. Aha inyuma ya Yesu haba ibyizigiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe foi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Biriko biraza pore mwihangane. Hari igihe umenga ni nk'indege biraza buke buke. Hanyuma rero Yesu igituma tuvuga ko Yesu akwiriye kuvugwa igihe cyose tuvuze izina rya Yesu Kristo. Mwe muyera arabishingira intahe ubushobozi bw'Imana bukamanuka. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma kenshi uzasanga ari igihe urashobora kuvuga Imana ariko Imana ni nyinshi cyane. Hari Imana nyinshi. Hari Imana twahoramwo, hari Imana twasenga, hariho za Nyabingi, hariho za Kiranga. Iyo uvuze Imana, umuntu ashobora gutahura Imana uko abishaka. Ariko Yesu Kristo umuvuze Yesu, umuntu atahura Yesu nta wundi asubira kwiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma Paulo yavuze ngo muri mwebwe sinagabiye kumenya ikindi na kimwe kiretse Kristo. Ariko kandi Kristo we yagize gute? Yabambwe ku musaraba. Nukuvuga ngo Yesu atagira umusaraba nta Yesu abahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amashi menshi kuri uwo mwami wacu arabikwiriye. Amen. Umusaraba ntushobora kuwutandukanya na Yesu Kristo. Kuko ubutumwa butagira umusaraba, nico gituma Paulo yavuze ngo ubutumwa bw'umusaraba kubaho na niki n'ubupfu, ariko kubaja mu ijuru n'ubushobozi bw'Imana. Sema amen. Haleluya. Data turaguhaye icyubahiro, turagushimiye. Uri Imana nyamana, urakomeye, urahambaye. Yesu uri mwiza, uruwera. Turaguhamagaye muri kino gitondo kugira ngo mwami wanje ntabari jewe abari buboneka. Ndakwinginze ngo unyegeze munsi y'umusaraba wawe kugira ngo ntabari je mboneka ariko umusaraba wawe uboneke muri kino gitondo. Yesu, reka ijambo ryawe risenyure ibikwiye gusenyuka, ryubaka ibikwiye kubakwa. Reka ijambo ryawe ribohore, reka ijambo ryawe rikize, reka ijambo ryawe rizure, reka ijambo ryawe rivure, reka ijambo ryawe mwami rihindure. Oh yes, urakoze, turagushimiye. Icyubahiro nishimwe ni byawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu dufise. Yesu iyo umuhaye ibyiwe nawe aguha ibyawe. Iyo umuhaye ibyawe nawe aguha ibyiwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuhaye ubumuntu bwawe aguha ubumana bwiwe. Iyo umuhaye ubupagani bwawe aguha ubumana bwiwe. Iyo umuhaye ubutunzi bwawe aguha ubutunzi bwiwe. Iyo umuhaye amagara yawe aguha amagara yiwe atarwaragurika. Iyo umuhaye ibyawe aguha ibyiwe. Sema amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Ishengero muri kino gihe ndacavuga ku butumwa bwa Dimanche kuko bwaramfashije cyane. Mumbabarire, sinshaka kuvuga kuri Pastor Mark, ndashaka kuvuga kuri Yesu Kristo. Hallelujah. Ishengero muri kino gihe ritakaza imbaraga rija mu butumwa bwa prosperity na deliverance. Ariko ngira ndakubwira ngo niba soma Bibiliya nta hantu nta muzosanga Yesu yigeze avuga ubutumwa bwa prosperity. Kuko prosperity ni automatique mu bwami.
urashobora kubaza umwami ngo uratunze? Ndakubaza. No, ni automatique. Iyo principe z'ubwami uzigenderamo neza, prosperity itegereza kuza, yanka yakunda, iraza, mukurikirana ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose bonus izogera gute? Bonus izobakurikirana. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira, no gutumwanya kuvuga kuri prosperity. Bwira abantu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Dawudi yaravuze ngo ijambo ryawe Mana nitara rimurikira ibirenge byanje, kandi n'umuco ugira gute? N'umuco umurika mu nzira yanje. Iyo ijambo ry'Imana ryageze muri wewe, umuco w'Imana urakumurikira. Umuco w'Imana ukaba mwinshi. Kandi uko umuco w'Imana ukomeza kukumurikira, niko ubuntu bw'Imana bugenda bugwira ku buzima bwawe. Kandi uko ubuntu bw'Imana bugenda bugwira ku buzima bwawe, niko intsinzi igenda iba automatique. Kandi uko ugenda utahura ubuntu bw'Imana, niko ugenda utahura ko udashoboye. Kandi uko ugenda utahura ko udashoboye, niko Yesu ashobora muri wewe. Kandi uko Yesu ashobora muri wewe, niwe kubera intsinzi. Bibiliya iravuga ngo niwe intsinzi yacu, niwe kwezwa kwacu, niwe kugororoka kwacu, niwe yaduhindukiye byose muri byose. Haleluya! Uyu munsi pastor yavuze ngo uyu munsi turakira. Uyu munsi hariho imbaraga zo gukiza uyu munsi. Reka ndakubwire, ijambo ryonyine rirashobora kukudelivera pastor atagukoresheje ku ikiganza cyiwe. Nimukemerera abapastori ngo babasomere ijambo, ngo babasomere Bibiliya, nimuyisomere namwe. Kuko uko bayigusomera uzobasha kubakenera cyane. Bamwe bakuyobeze nk'uko bamwe bayobeje abantu uyu munsi kubera kudasoma ijambo ry'Imana. Ariko uko abantu bagenda basoma ijambo ry'Imana, niko ubasha. Yesu yaravuze ngo ni jewe mutsima w'ubugingo. Yaravuga, nicyo gituma yaravuga ngo Mose yarababwira ati, manu ntimufate manu z'iminsi 2, fata manu ya buri munsi. Soma ijambo ry'Imana. Manu wari umukate uva mu ijuru. Yesu yaravuze ngo ni jewe mukate mutsima w'ubugingo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu niwe jambo. Jambo yariho kera. Haleluya! Uko ijambo ry'Imana rigenda rigwira muri wewe, niko ububasha bw'Imana bugenda bugwira muri wewe. Niko udashobora kuzungazungishwa n'amangetengete ariyo yose. Haleluya! Kandi niko ugenda ubadelivre ubwawe nene. Kuko umuco iyo uje ahantu umwiza urahunga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Umuco ushitse mu mufuko umwiza urahunga. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Oh, Jesus. Oh my God. Oh, Yesu. Umunsi umwe mu bihumbi 2008 hari umuhungu yigeze kuza. Icyo gihe nariko ndaca mu bihe bigoye cyane. Amadeni yangeze amadeni yageze aha mu muhogo. Hanyuma uwo muhungu, urazi ko rimwe na rimwe Satani akorera ku makote yacu teketeke. Satani yamakorera hahandi hahoba. Igihe abonye ahugaye ntacayo. Hanyuma uwo muhungu araraba, sinzi ukuntu tuganire, ndamubwira ibyo ndiko ndacamwo. Aca aragenda abwira umukuzine wanje bamukinanira. Aramubwira, bukeye aramubwira ngo mvuye ngo ku Rusizi, ngo mvuye ngo Imana yampishure yuko ngo Muhozi ngo hari umuntu yahaye inoti y'amafaranga 500. Ngo aca aragenda ngo ayihambirira ngo mu Rusizi. Ngo ubu rero ngo mvuye mu Rusizi kugira gute? Kubihamburura, kubidelivera, ngo amafaranga yiwe na delivere. Aca agira ikibazo gikomeye cyane. Nari narahaye nsomye ijambo ryo muri Yesaya ibice 54 n'umurongo wa 17 rivuga ngo nta cacuriwe kubagwanya na kimwe, nta nkota nimwe yacuriwe kubagwanya izogira icyo batwara. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mushikanje aza kubimbwira, umukozi naje kubimbwira, ndamubwira nti ibyakubwiye nti sivyo, ni kandi kuvuye umunsi sinshaka kumubona mu maso yanjye. Ibyakubwiye ni 4 archi 4. Ijambo ry'Imana hana hamwe byabimbwiye yuko umuntu azogenda akazirika amafaranga yanje muri plafond cyangwa akayazirikira mu Rusizi, yuko ibyanje byose azoba biziritse. Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya irabisigura neza, no kubera ko ijambo ry'Imana tutaronka umwanya wo kurisoma. Iravuga ngo Abraham uzoguhezagira, nzomuhezagira, kandi uzokuvuma nzogera gute?
nzomuvuma ariko bimwe kandi roturu nimbaya. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe gishobora kuvuma ibyawe no kukuvuma wewe ubwawe. Nta n'igishobora kukuroga. Ndazi ko benshi mwemera ngaha amarozi ngo barandoze ngo maze igihe ntavyara baroze iki. Bibiliya iravuga ngo nta numwe muri mwebwe azogumbaha kandi nta ninda izokoroka. Yesu ashimwe cyane. Hagarara mu ijambo. Nimba utavyara uhagarare mu ijambo. Uvuga ngo Mana, kuva nasoma Bibiliya sindabona umugore n'umwe yigeze apfata vyaye. Sara yaravyaye naho yavyatevye. Hana yaravyaye naho yavyatevye. Rasheli yaravyaye naho yavyaye atevye. Ariko ntibigeze baba ingumba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyi Bibiliya kuva mu itanguriro kugeza mu byashiro Yohana ni Imana yishura amasengesho. Nta na hamwe ndigera mbona umuntu yazanye ikibazo kuri Yesu Kristo n'umutima wiwe wose asubira inyuma adafise inyishu y'ikibazo ciwe. Nta na hamwe muri iyi Bibiliya ndabibona. Mu bintu bikenya maze gusoma aha, abasomye byinshi nka pastor bacu babimbwira, ariko nta na hamwe ndabona. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ni Imana igira gute? Ni Imana yishura amasengesho. Kandi Imana yacu ni Imana. Pastor yavuze ikintu ngo le principe biblique. Ikintu cya mbere Imana idusaba iyo hari ubwami haba hari na constitution. Nkuko president de la République nawe afise constitution, nkuko République ifise constitution. Kandi ahantu hari mu gihugu gifise état de droit, iyo urenze amategeko hari ibiguhana. Ndabesha n'ubwambi bufise iki? Burafise amategeko ngenderwako. Kandi aya mategeko ngaha Imana yaraduhaye. Iyo rero yarenze c'est normal ko ibintu byawe bitagenda nkuko wabyifuza. Ndabesha ubumva ibyo ndiko ndavuga avuge ngo amen. Imana ibahezagire. Zamuravuga ngo amen cyane kugira ngo tubyumve neza. Imana muri no minsi nari maze iminsi ndiko ndasoma ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo muri no minsi ndabaza Imana, Mana, kuki ishengero ry'Imana ritacerekana imbaraga zikomeye muri kino gihe? Kuki tutazura abapfuye? Madamu ndamubwira nti je mwino minsi ngiye kuzura abapfuye. Arambwira ngo reka n'ubundi wamababa bazuye. Nti no, sibarya bazutse uyu munsi ngaha. Tugiye kuzura abapfuye mu mubiri bigaragara. Yesu ashimwe cyane. Nicyo gituma nimwumva aho wapfuye muzoze kumpamagara. Ariko reka ndabwira ikintu kimwe. Ariko sinzobikora mwe muyera atantegetse. Yes. Kuko Yesu abapfuye bose ntiyabazuye. None wibaza ko ari Lazaro wenyine yapfuye muri kikajya n'umukobwa wa Yayiro? No. Ni benshi bapfuye Yesu ariko arakora ministeri yiwe. Ariko ntiyabazuye kuko mwe mu Imana atabumubwiye. Kuko Imana itamubwiye. Yesu natubwira tuzobazura. Nuzo kampamagara nzobanza kubaza Mwuka Wera, ni Mwuka Wera wabyemeye ndamuzure. Haleluya. Amen. Urumva umunsi umwe umuhungu yaravuze ngo jewe ngo muze kumpamagara ngo nzura abapfuye. Barazara aramubwira ati ngo tujane kuri ruwa Karede muri morgue umuntu wacu yapfuye. Ahageze arababaza ati yishwe n'Imana cyangwa yishwe na Satani? Ati yishwe n'Imana. Ngo yo bitututu ngo yishwe n'Imana ngo murambabarira ngo narinze ngo yishwe na Satani ngo ndakwereke. Ariko twebwe suko bizogenda. Tugiye kuzura abapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya irabivuga neza. Matayo. Reka ndababwira ikintu kimwe. Namansenga Imana ndabwira Imana, Mana, nkuko nemera ko kimwe guteranya na kimwe ari bibiri kandi atawuza kumpaririza, mfasha nemera ko niri jambo ari ukuri gutateye amazi. None niba Bibiliya ibivuga kuki tubikura muri Bibiliya? Matayo ibice 10 n'umurongo w'indwi haravuga ngo mugenda ndabatumye mwebwe mwantuma mwe, genda mukiza abarwayi, genda muzura abapfuye, genda musenda abadayimoni, genda mukiza abanyamibembe. None iryo jambo nije naryanditse? Nije naryanditse? Niryanditswe n'Umwuka Wera na Mpwemu Yera. None nimba byaranditswe na Mpwemu Yera, kuki mwemera bimwe ibindi ntimubyemere?
imana yaremye inzovu niyo yaremye n'akanyegeri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tugomba guhagarara mu kwizera, dutegereza kujya ku yindi dimansiyo yo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Tukizera, nimukizerere muri bimwe, ibindi nabyo ngo ntimubyizereremo. Hari abantu ubabwira ngo sha ngo urumva ngo gwaye kanseri, ukamubwira ati reka tugende tumusengere mu izina rya Yesu Kristo gwakira. Ngo urumva ngo gwaye kanseri. None kanseri ni giki? Hari ko Yesu Kristo yavuze ngo indwara zose narazishishaguriwe. Zose yaravuze ngo kanseri sinayishishaguriwe. Yaravuze ngo mu mishishaku yanje nta kanseri izokira. Yaravuze ngo mu mishishaku yanje sida ntizokira. Yaravuze ngo mu mishishaku yanje ubugumba ntibuzokira. Yavuze ngo mu mishishaku yanje mwakize indwara zacu zanyu zose. Kandi sino muri future, ni muri passé. Ndico gituma uyu munsi ijambo ry'Imana ni waryemera ushobora kugenda unakize tutadagukozeko. Reka ndababwira ikintu kimwe. Ubuzima ntibuzohindurwa n'amasengesho ya pasiteri. Ndakubwiza ukuri. Ubuzima ikintu kibuhindura ni revelation. Nukumenya icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Nico uri mu bwami bw'Imana. Icyo kintu ukagitambukiramo, ukakizera, wamara kukizera ukakiappropriate. Hanyuma wamara kukiappropriate ukakigenderamo. Bibiliya iravuga ngo turi ibikorwa by'Imana. Byakozwe n'intoke ziwe. Byakozwe kera isi itarabaho kugira ngo tubigenderemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dutereza kubigenderamo. Haleluya. Nicyo gituma dutereza kujya ku rundi rwego. Igihe uzohishurirwa icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, uzoca uhindura ubuzima bwawe buzoca buhinduka automatically. Niwahindura ukamenya icyuri. Nk'ubu ndakubajije ngo position yawe iri he? Aho wacu umbwira ngo position yanje ni muri life center. Position yacu twicaranye na Kristo Yesu ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma ikiri hejuru yawe kiri munsi y'ibirenge bya Kristo Yesu. Kandi nawe wicaranye na Kristo Yesu ahantu ho mu ijuru. Gitegerezwa kuba munsi y'ibirenge byawe byanka byakunda. Kuko nawe wicaranye nande? Na Kristo ahantu ho mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo abo turwana saba inyama n'amaraso. Turwana nimwe mu mbi z'ahantu hahehe ho mu kirere. Ariko icyo kirere twebwe turi hejuru ya cyane y'ikirere. Yesu ashimwe cyane. Yeriko imbere yawe ushobora kubona ko Yeriko ari ndende. Ariko Imana yacu iri hejuru cyane gusumba Yeriko. Yesu ashimwe cyane. Igihe uzosobanukirwa icyo Yesu yakoze kuri wewe, ubuzima bwawe buzoca buhinduka ubwo nyene. Nta na deliverance uzokenera. Nta kuboko kwanje uzopfa ndagukojejeko. Yesu ashimwe cyane. Soma ijambo, umuco w'Imana ubavire, ubahishurire, hanyuma mugire uguhishurirwa gushasha. Bibiliya iravuga ngo mu Migani ibice 29:18 iravuga ngo iyo ataguhishurirwa guhari mu ishengero ry'Imana, abantu b'Imana bagenda uko bashaka. Bagenda uko bashaka. Ariko iyo hari guhishurirwa, bagenda neza bemye. Yadutuye imitwaro yaduhe, none tugenda twemye. Haleluya. Ubu mwese mugenda mwemye. Haleluya. Reka ntitukabe turirimba indirimbo kandi tugihetamye. Bibiliya iravuga muri Luka 13:18. Haravuga Yesu Kristo yasanze mu sinagoge umugore yamaze imyaka 18 ahetamishijwe n'abadayimoni. Kandi uwo mugore yabahehe mu sinagoge 18 ans. Yabahehe mu ishengero. Ahetamishijwe n'iki? N'abadayimoni. Ariko Kristo, haleluya. Ariko Kristo Yesu. Ariko Yesu bahuye nawe. Ndakubwiza ukuri ntushobora guhura na Yesu Kristo ngo usigare uko waruri. Haleluya. Umunsi wahuye na Yesu, ivyari bikubosha byose bizobohoka. Ivyari bikuzungurutse byose bizoja munsi y'ibirenge byawe. Ivyari bigushize ko control byose uzobishiraho control. Bibiliya iravuga ngo Yesu aramubwira ngo are daimoni gira gute muvemwo agororoke nk'abandi. Iyo uhuye na Yesu utegereza kugororoka. Ivyari bihetamye bikagororoka. Kaba umuntu muzima nawe. Yesu ashimwe cyane. Birababaje idini ritagira ububasha bwa Yesu Kristo, ishengero riba ari idini. Ikintu cyose kitagendera mu ntsinzi ya Kristo Yesu kandi cyitirirwa Yesu kiba ari kidini. Ndakubwiza ukuri, kiba gifise ishusho y'Imana ariko kitagira iby'Imana muri cyo.
amena. Nicyo gituma reka ndababwiza ukuri, reka kwita ku butunzi buyoka, nimwite kuri Kristo Yesu. Nababwiye ngo Yesu ntiyigeze avuga ubutumwa bwa prosperity, kuko arabizi ko mu ijuru inzahabu tuzozigendagendako. Mu ijuru nicyo gituma tazita ku mwanya, kuko mu ijuru tuzobigendagenda ku Bibiliya iravuga ngo tuzogendagenda ku mabarabara y'inzahabu, kandi inzahabu atari zo muri Kongo. Ndababwiza ukuri, none ndabesha? Bibiliya iravuga ngo pure, all pure, pure gold, atari za nzahabu zimwe zimuyinga ikamara amagambo. No, inzahabu zo mu ijuru. Haleluya. Nicyo gituma umuntu wese yahishuriwe Kristo Yesu, nta bindi usubira guta mu mwanya. Ibyo byose bicika iki? Bicika inyongera. Bibiliya kandi iravuga ku muntu yaronse umurima w'igiciro. Bibiliya iravuga ngo yaciye agenda kugira gute? Uwahuye na Yesu yaciye agenda kugira gute? Aravuga ngo mwebwe nta ubasha mu kimfiseko, ngiye ku murima wanje ari wa Kristo Yesu, ibyo bindi bizonkurikirana ntarinze kubirondera. Nicyo gituma ishengero ribabwira ukuri kw'Imana. Iryo ni ishengero mukwiye gukurikirana. Ijambo ribabwira ukuri, ribabwiza ukuri, ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngira ndangize kandi, ariko reka dusome ku mugambi w'Imana. Soma igitabo cyo kuvayo. Igitabo cyo kuvayo ibice 2. Kuvayo ibice 2, tuvuge bw'umugambi w'Imana. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo Mose atorwa n'umukobwa wa Farawo. Umuntu wo mu muryango wa Lewi n'umukizwa aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi nyene, nawe nyene n'umukizwa, kuko barabaherezi. Uwo mugore asama inda avyara umuhungu, maze abonye uwo mwana ko ari mwiza aramunyegeza kumara amezi 3. Atagishoboye kumuhisha, yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma kaburimbi n'ishishi, ashiramo uwo mwana, agashira mu rufunzo mu munyika ku ruzi. Mushiki we aramwitangura ngo arabe icyo yoba. Maze umukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Uwo n'umukobwa wa Farawo amanutse kwiyuhagira. Inshoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka gatebo mu rufunzo, atuma inshoreke yiwe kukazana, arakarumura, asanga karimo umwana, kandi uwo mwana yari kwararira. Amutera akagongwe, ati uyu ni umwana wo mu Baheburayo, ni umwana wo mu bwoko bw'Imana. Maze mushiki we abaza uwo mukobwa wa Farawo ati, mbega sinoja kukuronderera umugore wo mu Baheburayo ngo amukongereze? Umukobwa wa Farawo aramwishura ati, egome, genda. Nuko uwo mukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Wumvise? Umukobwa wa Farawo, mushiki w'uwo mwana, yari yinyegeje iruhande rw'uwo rufunzo. Araza aramubwira ngo ndakuronderere uza kumukongereza. Umukobwa wa Farawo aramwishura ati, egome, genda. Nuko umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Yazanye nyina w'umwana, ntiyazanye uwundi atari nyina w'umwana. Umukobwa wa Farawo aramubarira ati, jana uyu mwana umunyonkereze, nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo, acika umwana wiwe, amwita Mose, ati nuko namukuye mu mazi. Mose nukuvuga ngo risobanura uwavuye mu mazi. Yeremiya 29:11, kuko ari kuhora hagize. 29:11, kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, nije uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro by'amahoro, kuko nzi imigambi ndabafitiye, ni imigambi y'amahoro, atari ivy'ivyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Amen. Haleluya. Twasomye inkuru z'umugabo yitwa nde? Mose mwivuka ryiwe. Uyu munsi ubutumwa ndashaka tubwite umugambi w'Imana. Iyo Imana ifise umugambi irondera umuntu. Iyo umuntu afise umugambi, afise projet, arondera metode zo gukoresha kugira ngo azashike ku byo yifuza. Ariko iyo Imana ifise umugambi
yamirondera umuntu. Imana nta yigera ishitse umugambi wayo idakoresheje umuntu n'umunsi n'umwe. Haleluya. Hanyuma rero Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, imusezeranira ko imubwira ati Aburahamu, kubera ko wasinziriye ibisiga by'amerwe bikaza bigatwara icyo nakubikije, abantu bawe bazogenda ari nyagano, bazomara imyaka 400 hehe muri Egiputa. Bahamaze imyaka 430, ariko iyo 30 ya mbere ntibayivuga ko. Ati bazomara imyaka 400, ariko nzobakuzayo ukuboko kwande, ukuboko kwanje kw'inkomezi. Vuga ngo ukuboko, ukuboko. Ukuboko, amaboko ararutana. Ukuboko kw'Imana sico kimwe n'ukuboko kwanje. Yesu ashimwe cyane. Nzobakuzayo iki? Ukuboko gukomeye. Imana imusezeraniye Aburahamu mu byiyumviro byayo iravuga ngo reka ndeme iki? Ndeme umuntu nzokoresha mu iki? Nzokoresha mu gukura bande ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Haleluya. Hanyuma igihe kigeze, ivuka ryande rya Mose riraba. Mose aravuka. Mose yavutse mu gihe kibi cyane. Hepfo sinasomye ahantu, kuko icyo gihe Farawo yari yabonye abanyisirayeli bariko baragwira muri Egiputa. Aravuga ati kwa ubu bwoko bugwiriye buzohava butugira gute? Butubangamira. None rero kuva uyu munsi umwana w'umuhungu wese azovuka, abwira abakirizi babiri, nibaza ko ari Shifura nande menga na Puwa. Arababwira ngo sinibuka neza amazina, mumbabarire. Arababwira ngo umwana w'umuheburayo muzobona wese w'umuhungu avutse muze mugira gute? Kaci. Ariko Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo abo bakirizi bubaha Uhoraho Imana yacu Yesu. Nubwo bari abanyagiputa, ariko mwari muzi yuko burya Imana ifise abantu mutazi mu nzego zose, bamwe mutabazi. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu uzosanga ari abantu b'Imana quelque part, utazi ko yakijijwe, ariko neza na neza akaba agendana ibanga ry'Imana muri we. Nk'aba Nikodemu baza kuri Yesu mu ijoro, n'aba Yozefu umunyarimataayo yafata ikiziga cya Yesu Kristo bazi ngo numuki n'umufarisayo, kumbe n'umwigisha wa Yesu Kristo mu misho. Haleluya. Imana irafise abigishwa bayo mu misho. Naco gituma umunsi umwe Eliya yavuze ngo Mana, ngo jewe ngira mpfe, ngo kandi ngo birarangiye, ngo igikorwa cyawe kirarangiye ngaha. Imana iramubwira ati bongo yako ndafise abantu ibihumbi bingahe? Ibihumbi ndwi nibikiye quelque part, batigeze bapfukamira Bayali. Haleluya. Imana irafise abantu yibikira mu nzego zose. Uretse n'ivyo, kuko ibifise umugambi kuri wewe, irafata n'abantu batayubaha ikabagira ikiraro wewe ukajabuka. Yesu ashimwe cyane. Kabagira ikiraro kubwawe hajya ahantu. Yesu ashimwe cyane. Wewe kugira gute? Kugira ngo ujabuke. Icyo gihe rero Mose yavutse mu gihe kibi cyane, mu gihe baniga abana b'abahungu. Ariko Imana ishimwe kubw'umugambi wayo. Nta mwana w'umuntu ashobora guhagarika icyo Imana yatanguje. Yesu ashimwe cyane. Nta force nimwe ku isi gishobora guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Icyo Imana yakuvuze ko bitebuke kizoshika. Haleluya. Ukirindire gusa wihanganye kandi ugendera mu kuri kwiza. Yesu ashimwe cyane. Mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Mose rero avukira muri icyo gihe. Amaze kuvuga muri icyo gihe, Bibiliya iravuga ngo kubera ko nyina wa Mose yagize ubwoba, arakaraba asanga n'akana keza cyane. Niyo kaniga acagira gute? Aragafata, aravuga ati Mana, uyu mwana Farawo ntamunyicire hejuru, ntamugishe mu maso please. Ati reka njisha agaki agatebo cyangwa agaseke gatoya. Uyu munsi murambona utuntu batwara mu miduga, ngira ngo ni ka Mose bashiramwe abana, muramutubona dutoya tumeze bashiramwe umwana bagaterura bakagenda batwaye. Je kajya muravuga ntikajya n'akamose. Haleluya. Umukozi w'Imana mama wa Mose arakajisha agatwara hehe
agatwara mu rufunzo kukanyagezayo. Kandi mu rufunzo hari iki? Hari amazi. Reka ndakubwiza ukuri, ibigeragezo bishobora kuba byinshi cyane. Naho Imana izokujana itabanje kugushira muri training, muri formation. Mose Imana yarayizi ko azojabuka Yorodani, ko azojabuka ikiyaga gitukura. Ibanza kumushyira muri training yo kuba mu mazi. Aravuga ati wewe banzuwe muri aya mazi kuko hari ayandi mazi uzogenda gendamwo umunsi umwe. Haleluya. Banzuwe mu mazi. Ibintu twebwe tubamwo abapasiteri bacu baba barabiciye mu kera, kuko ntibashobora kudutwara aho batazi. Yasashimwe cyane. Uyu mwungere wacu mubona ngaha, ibyo turiko turacamwe byose yarabiciyemo. Kuko nicyo gituma tugenda iwe turavuga pastor, ibi nibi byashushe. Akavuga ati no, calme toi. Ibyo ndabizi ko ndabimanaginga. Reka nkubwire kubigenza. Wewe kubera ko yabiciyemo cye, kuko we yaciye mu mazi kera. Akadutwarayo. Akavuga ati caha. Haleluya. Nicyo gituma Imana yafashe Mose. Iramubwira ati Mose, muribuka Mose amaze gukura, ndagaruka ku nkuru za Mose. Mose amaze gukura, muribuka ko amaze kwica umunyagiputa, yahungiye hehe? Yahungiye mu bugaragwa mu Bamidiyani kwa Yetiro. Nicyo gituma Imana igiye kuraba abantu bazoca mu bugaragwa yavuze ati Mose, urafise experience mu bugaragwa, urazi ukuntu wahora uragira intama, urazi tugira tw'ikirundi two mu bugaragwa. Yesu ashimwe cyane. Urazi, reka wewe mfate iki, ndagufate wewe kuko wewe ugira gute, urahazi. Haleluya. Hari uwumva iyo biriko biraja. Nicyo gituma Mose ntiyari qualifié kuja Kanani, yarahazi. Yosuwa ni we yaragiye i Kanani na Kalebu. Baravuga ati Mana, baravuga ati Mana, igihugu waturungitsemo gutata ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Eheraba na za pome zaho ukuntu zimeze, eheraba ukuntu bimeze. Baravuga ati Yosuwa, je vais t'envoyer là-bas, je vais t'envoyer. Haleluya. Baravuga ati Yosuwa, kuko ari wowe uhazi. Haleluya. Je vais t'envoyer. Mose is not qualified. Mose ntari qualifié kuja Kanani. Nzomugarukiriza ku musozi Pisiga, ndamuhambe mu kiyaya c'Abamowabu, niho nzomuhamba. Ahasigaye wewe Mose azokurambika ku kiganza, ugira ubwenge budasanzwe, hanyuma ujabukane, ubwoko bwanje bujabukane. Handi waca nyene abari hugira gute, ubahabereke kuko inzira urazizi neza. Imana ntayizo gucana itabanje Iba ndi mwebwe naca ndayikomera amashi menshi cyane. Bigenze gutyo, reka tugaruke ku nkuru za Mose. Mose arakura, ariko Mose akiri mu mazi, ariko Imana kubw'umugambi wayo, ariko subiramo ngo umugambi wayo, subiramo ngo umugambi w'Imana. Vuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwanje ni umugambi mwiza. Haleluya. Mose kubw'umugambi w'Imana, Imana iravuga ngo no, reka mpagurutse umukobwa wa Farawo ndamubuza amahoro. Urazi ko Imana yamibuza amahoro kubera wewe ikabuza abantu amahoro, bakarara badasinziriye kubera wewe. Haleluya. Kuko umugambi wayo ari mwiza kuri wewe ikababuza amahoro. Ukumva umuntu agutelefone ati Jevre mamaze iminsi numva ndakwimvira ko cyane. Kubera iki? Kuko umugambi wayo ari mwiza kuri wewe. Iravuga ngo umukobwa wa Farawo, manuka ubunyene ndakurungitse ugende kwiyuhagira. Ariko ubundi Farawo Egypte, muri histoire, muri kahise ka Egypte, niyo yari ifise civilisation ya mbere ikomeye cyane ku isi yose kirya gihe, ku buryo ibi bya pisine mwebwe muri ko murogera mu uyu munsi babyogeyemo kirya gihe cya Farawo. Ni gute umukobwa wa Farawo yasiga pisine muhira akaja kwiyoza ibiziba byo kuruzi hariya, ibiziba byo kuruzi? Atari umugambi w'Imana. Haleluya. Atari umugambi w'Imana. Ni iki cyari guhagurutsa umukobwa wa Farawo akaja koga ibiziba? Ariko aravuga ati no, uyu munsi kameme maze iminsi numva nifuza iki,
ndifuza ibiziba, ndashaka guca bugufi, ndifuza guca bugufi. Haleluya, haleluya. Hari igihe mwiyumvira ngo nimwe mwakoze ibintu kandi ari umugambi w'Imana. Nk'uyu munsi kubaho kwawe bavuga ngo vraiment ngiyo ndabishaka sinari kuba muri life center, wari umugambi w'Imana kuba ngaha uyu munsi. Ni umugambi w'Imana ko wicara muri iyo ntebe wicayemo. Mose umukobwa wa Farawo araza, amaze gushika, Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga ngo Mose ararira kugira ngo agire gute, kugira ngo umukobwa wa Farawo agire gute, amwumve. Imana yamikonekita ibintu byose, ikabikonekita ikabishiramo neza cyane. Haleluya. Nicyo gituma iyo umuntu amaze gutahura umugambi w'Imana ntaba kivunika. Ugenda ugize gute. Iyo ibintu bitakunze ntushobora kublama pastor. Uravuga ati pastor, kutaza kwawe mu rubanza wari umugambi w'Imana. Nta problem. Iyo umuntu amaze gutahura ko byose biri mu bugombe bw'Imana, araruhuka muri we. Bitabaye ukavuga ngo amena, byaba ukavuga ngo nishigwe hejuru, ibindi byose ukavuga ngo Mana ndagushimiye ko byose bikoraniriza hamwe mukungirira neza, kuko ni umugambi wawe. Haleluya. Mana yanjye ndatanguye kubyumva neza cyane. Hanyuma Mose umukobwa wa Farawo aravuga ati Imana itegeka na mushiki wa Mose kugira gute, kubunda hirya y'urufunzo. Yaramubwira ati mukobwa, bunda aha hantu kuko uyu munsi wahora wifuza kubona perezida, wahora wifuza kubona umukobwa wa perezida, uyu munsi uramubona. Aragusanga ku ruzi. Reka ndakubwiza ukuri. Ariko urazi kera perezida w'igihugu yahora azi iwacu, tukirirwa tutariye turindire kubona perezida w'igihugu, turinde kumubona, kandi bakatubwira ngo ubonye perezida ngo ntasubira kugwara amaso, kandi tukabyizera. Ati amaso arakize. None je naramubonye ariko nambaye amarori. Reka ndababwira ikintu kimwe. Mose Bibiliya iravuga ngo mushiki wiwe aravuga ngo yo aka kantu ukuntu ari keza basha. Urabona uguye mu byara by'ingwe, uguye mu byara by'ingwe. Aka kantu kandi nagaheburayo ni kandi nyene twari ko turarondera. Ukana ariko Imana ihindura umutima wiwe, imuha faveur. Yasashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo bazobagarukira, simwebwe muzobagarukira. Bibiliya iravuga ngo iyo umugororotsi atungana imbere y'Imana n'abansi biwe buzura nawe. Yasashimwe cyane. Aravuga ngo agakana ukuntu ari keza gaheburayo. Haleluya. Ibyo kwica muri parikingi. Iravuga ati mbe bashaka kana ndakagire gute. Ubwo nyine Imana nk'emuyera akora kuri inde, akora ku mukobwa wa Farawo. Ati please genda umubwire ati yamaze kubona ko isura ya mukafara y'umukobwa wa Farawo imeze neza. Aravuga ati s'il vous plaît numva ronderera umuntu aza kubonkerereza uyu mwana, kuko yari yabonye umutima wiwe wagize gute. Ariko Mana umugambi wawe uratangaje. Hanyuma umukobwa wa Farawo aravuga ati sha atahubwo ngiriye afere, ubu nariko ndagira gute, nako ndavyumvira ukuntu biri bugende. Umukobwa wande mushiki wa Mose nawe acagenda kugira gute, acaza kurondera mama. Idiri iradutse uyu munsi. Ese ashimwe cyane. Mbabarire mu byukuri sinkwiye kukugira gute. Muze murubaha abantu bakuze. Ese ashimwe cyane. Idiri iradutse. Ndagusavye ingo ndakwereke. Aramutwara ingorina. Uyu nta problem. Haleluya. Ubu ntacyo. Daire aracanonsa nukonsa. Arambwira ati urumva rero wewe uyu munsi Imana yakoze igitangaza. Haleluya. Ati ingo ndakwereke, ndagutware ku mukobwa wa Farawo. Ati babandi bari ko baraturondera ugira intware. Ati no byahindutse,
Imana ihindura imigambi y'ababi. Ati ngo ndagutware. Ngo ndagutware. Ngo ndagutware mbe nta nakana gahari ngayo. Ati uramona karya kandi urakabona. Uzi ukanyonkereze kandi nzogira gute? Zo guhemba yo mana yanjye. Aho rero niho nashaka. Nzogira gute? Zo guhemba. Ariko babyeyi muri ngaha, babyeyi mwabyaye mugaheka, ariko urazi konsa umwana wawe ugataho ugafata n'umushahara uri kuronsa umwana wawe. Aba mama ikintu madamu yarambwiye ati nta kindi kintu numva kinjohera nko konsa umwana. Ati ndiko ndonsa umwana ndaryoherwa. Ibaze noneho wonsa umwana wawe buri kwezi ukagenda kuri konti. Ariko mana isiniju nawe uteye ubwoba uratangaje, ariko nimwo yikomera amashi Imana yacu kweli. Haleluya. Mana nzoza ndaguhemba buri kwezi. Uzogira kugira gute? None Farao wibaza ngo ahemba nka fonction publique. Turarangije. Haleluya. Aravuga ati nzoza ndaguhemba. Hanyuma ariko si ivyo gusa. Nawe wandondereye umunyongereza. Nawe kandi hariho komisiyo. Ariko ibyo bintu murabyumva. Iyo mba nimwe naca ndayiha amashi menshi cyane. Irayakwiye. Haleluya. Mose baragatwara. Kakandi bari banyegeje mu mazi. Kakandi bavyaye bafise ubwoba. Noneho bagatwara hehe? Ku ndogoba. Icyo gihe byari amafarashi yari mikogote. Kabwira abantu ngo baye mugende n'amaguru, mwebwe mugende n'amaguru tuzosubira. Haleluya. Bagatwara kuri Pari. Mose bagatwara kuri Pari. Yande y'umwansi wiwe rutura Farao. Bamushikiriza handi ari wanted. Bamushikiriza imbere ya Farao. Umukobwa wa Farao aramuzana aramubwira ati papa narose nabyaye umwana. Aramubwira ati ariko wewe wabyaye umwana uyo reka turabe. Ageze arabasanga nagaheburayo. Aravuga ati bakabyaye gute nakitoreye papa. Ariko wibaza ngo iryo tegeko umukobwa yarafise ububasha bwo guhindura itegeko n'umukobwa wiwe yabivuze ati uyu mwana n'uwanje. Wa wundi yamurondera directement mu biganza byiwe. Aravuga ati uyu mwana genda mugira gute mumufate neza. Wa mugore we nawe uzomwonsa. Kubera yuko wewe nidushaka kubera ko uyu mwana turamukunda cyane. Nidushaka ko uyu mwana nidushaka kuzozura mwonsa uva kuri. Nibakuronderere apartment ngaha mu Kirimba. Yesu ashimwe cyane. Nibakurondere. Ariko mana yanjye uratangaje kweli. Urantangaza Yesu. Nibakurondere apartment. Hanyuma ujya mu mama naravuga ati ariko rero je nanje nukuri sinobabesha. Nanje sinoza jene ariko ndafise uwo twubakanye. Aravuga ati nawe genda ugira gute? Genda ubazane. Haleluya. Nibyarangiriye gusa. Ariko aravuga ati ariko ntimwo ntwara jene kuko wa mukobwa nawe yanzana nawe yarangiriye akamaro. Wa mukobwa yakunyereka ati nta probleme nawe namugira gute muzane. Ariko mana uhemba neza niwambura kweli. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Umugambi w'Imana. Umugambi w'iki? W'Imana. Abari abansi bacu bahinduka abakunzi bacu. Iyo Yesu kera ndibuka tugikizwa
abantu baduca mu miryango iwacu mu Kirundo ntibyari byoroshye kugira ngo dukizwe kuko nta bintu by'abakizwa byabaho cyane. Tumaze gukizwa abantu baravuga ngo bana kababaye abakizwa barigira. Ariko uyu munsi kubera umugambi w'Imana, haleluya, iyi nama zikoranye ubanza kuhashika. Kubera iki? Kubera iki? Kubera Imana. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kubera Imana yacu yo mu ijuru. Abari abansi bacu bakaduhindukirira. Mose arakura yiga iki? Mwibaza ngo yize international? No. Icyo gihe Egypte yari ifite amashuri meza akomeye cyane. Mose abaheburayo bari mu buja. Ntibashobora no kuronka amahera yo gutwara umwana kuri ekole primaire yo muri Rohero. Imeze nk'iyi yo mu Nyakabiga. Ariko Imana iravuga nti no. Umwana wanje azokwiga hehe? Mose azokwiga he? Mwibaza ngo yize ishuri risanzwe? No. Bibiliya iravuga ngo muze musoma mu byakozwe n'intumwa ibicindwi. Haravuga neza Mose. Naho bavuga ngo ntiyarazi kuvuga, Mose yarazi kuvuga. Hajyayo bavuze ngo umuntu ntazi kuvuga no kubera yuko akameremere kiwe kaba kagiye. Yesu akaba ari wasigaye amuvugira. Nature yiwe charnel. Umusaraba uba wahinguye igikorwa gikomeye cyane. Asigaye Mana avuga ngo Mana sinzi kuvuga ndadidimanga, ariko usomye mu byakoze n'intumwa aravuga ngo Mose yari umunyabwenge kandi yarazi ibintu byinshi cyane. Haleluya. Kuko yize iki? Amashuri akomeye. Ariko ya mashuri bwa bwenge bw'isi Imana irabanza irabufata iramunyoha kugira ngo ubwenge bw'Imana bugaragare. Yesu ashimwe cyane. Umugambi w'Imana, Mose arakura, akura neza, umuryango wose ugira gute? Ubaho neza. Ababarondera bacika abakunzi babo kubera iki? Umugambi w'Imana. Ibiguhiga byose uyu munsi humura biri munsi y'ibirenge bya Kristo Yesu. Ikiri hejuru cyawe cyose kiri munsi ya Kristo. Ikikurengeye ntigishobora kurengera Imana. Haleluya. Ibintu ntibyabarengera, nimukigore ngo muze kwirondera mwigwanirira. Twara kwa Kristo Yesu. Yaravuze ngo ingatanje igize gute? Irahwahutse, zana imitwaro yanyu yose muyishikirize. Si umugambi w'Imana kumererwa nabi. Si umugambi w'Imana kurwara. Si umugambi w'Imana kuba mu bukene. Yohana yarandikiye Gayo, aravuga ngo Gayo, umukunzi wanje mukundwa nkunda, ndagusengera kugira ngo umererwe neza muri byose. Uhora uhangaye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe. Yesu ashimwe cyane. Umererwe neza muri byose. Chakarongo munsi ya byose. Si umugambi w'Imana kuba muri ubwo buzima uri kurabamo. Si umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko tumererwa neza muri byose. Si umugambi w'Imana. Iyo ngwara ufise si umugambi w'Imana. Ubwo bubabara ufise si umugambi w'Imana. Ibyo bibazo uri kuracamo si umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana nuko ugira gute? Umererwa neza muri byose. Ariko ibyo bibazo nabyo dutegereza kubicamo kugira ngo bigire gute? Binengesereze ubumana muri twebwe. Kuko Bibiliya iravuga ngo munezerwe cyane iyo muciye mu bibagerageza bitari bimwe. Kuko muzogera igihe mugera ahantu ataco muhajije na kimwe. Muguwe neza, mushinze imizi muri Kristo Yesu, mwubakwa muri we, mugendera muri we. Mwemye mukomeye. Yesu ashimwe cyane. Umerewe gute uyu munsi? Si umugambi w'Imana. Haleluya. Nagira ndagusabe uhaguruke. Dusenge Imana. Nagira ndagusabe uhaguruke dusenge Imana. Nimba wizera ko ibiri hejuru yawe biri munsi y'ibirenge bya Kristo Yesu, uhaguruke dusenge Imana kandi wizeye. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe ni igihe cy'ibintu bigiye gukoreka, ibitangaza n'utwumiza bigiye gukoreka. Uyu munsi hari abantu baza gukira uyu munsi. Hari abantu baza gukira, ariko ndavuze ngo bagiye gukira mu izina rya Yesu. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Yesu baramubajije ngo Yesu, umunsi mw'ishengero ryaje kuri we ramubwira ngo Yesu, nibihe bikorwa by'Imana dushobora gukora? Yohana 6:29 arabishura ngo igikorwa cy'Imana
nimugire gute? Mwizere uwo data yatumye. Igikorwa cy'Imana Yesu yagusabye gukora ni ukwizera, kuko ibindi byose yarabirangije, we ntacyo ushobora gukora. Byose yabirangirije ku musaraba, byose yarabirangije, nta na kimwe wewe uzopfa ukoze, kuko byose yarabyikoreye. Byose yarabyikoreye, byose yarabyikoreye. Izo ndwara uri kurikorera si umugambi w'Imana, yarazikoreye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo uko yararejo n'ubu niko ari kandi niko azokwama. Uko yakiza ari Yerusalemu n'ubu niko akiza kandi niko azohora akiza. Aho usabwa kumwizera gusa, usabwa kwizera. Nta kindi gikorwa Imana yagusabye, yagusabye kwizera icyo Yesu yagukoreye, yaravyikoreye. Ndababaza ikintu kimwe, iyo ugiye muri alimentation, umuntu akakubwira, madama Apollinaire akakubwira ati nabirishe, urasubira kubiriha kandi urasubira kubiriha pastor? No, wewe ujya ufata fagitire. Oh my God, ibyo yikoreye ntidushobora kubyikorera. Byose yarabyikoreye, byose yarabyikoreye. Indwara zawe yarazikoreye, ubukene bwawe yarabwikoreye. Yabaye umukene kugira ngo dutungishwe muri byose, yambaye ubukene bwacu. Indwara zacu yarazishishaguriwe, yaduhaye fagitire, turayifise ijambo ry'Imana. Presenta fagitire gusa, ahasigaye wakire gukira kwawe. Presenta fagitire, ahasigaye wakire ibitangaza byawe. Presenta ukwizera uyu mwana, wakire ibyawe yakunyaze Satani. Rekromasa yabashaka rimrosekata ununimbabazi unu jewe nakiriwe Yesu aho yazamwisi azanwe. Oh yes, byose warabyikoreye mwami wanjye. Warababajwe kugira ngo mbabarirwe mwami, warakubiswe kugira ngo nkire indwara zaje zose. Warakenyeye, wambaye ubukene bwanjye kugira ngo ntungishwe muri byose. Warasuzuguwe kugira ngo sinzasubire gusuzugurwa mwami wanjye. Yesu, imitwaro yanjye yose warayikoreye, byose warabyikoreye. Yesu warabyikoreye byose, byose warabyikoreye mwami, byose warabyikoreye, byose warabyikoreye Yesu, byose warabikoze. Nta kindi dukwiye gukora atari ukwizera gusa. Yesu, byose warabikoze. Oh Baba, warabyikoreye mwami wanjye, warabyikoreye Yesu. Manuka n'ugukiza kwawe muri kano kanya mwami. Oh, urukundo rwawe n'ubuntu bwawe buratangaje. Mbega ubuntu butangaje, mbega ubuntu butangurwa, mbega ubuntu buri hejuru y'ubundi bwose, mbega ubuntu buri hejuru. Oh yes, mbega ubuntu butangaje. Oh yes, mbega ubuntu bwawe, mbega ubuntu butangaje mwami. Ndagushima ko mu buntu bwawe, ndagushima Yesu, ndagushima data twese, ndagushima ndaguhora ku ngoma, ndagushima Yesu. Byose warabyikoreye, byose warabikoze, byose warabikoze, byose warabikoze Yesu. Imbabazi zawe ziratangaje mwami. Oh Yesu, warakoze mwami, warakoze Yesu. Mbega ubuntu butangaje Yesu.
byose warabirangije ku musaraba, byose warabihejeje Yesu, byose warabikoze, warabikoze Yesu, warabikoze data, warabikoze Yesu, byose warabikoze Yesu, warabikoze Yesu, warabikoze byose Yesu, warabikoze byose, warabirangije. Oh, glory be to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Nzanira intebe ngaho. Nzanira intebe ngaho. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. 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 Ndashaka dukora igikorwa cya nyuma turangiza ndashaka dukora igikorwa cya nyuma. Hallelujah. Reka ndabereke ukuntu Yesu yabirangije. Ndashaka kubereka ukuntu Yesu yabirangije. Yesu yarabihejeje. Ndashaka kubereka akantu gatonya ukuntu Yesu yabihejeje kugira ngo mugire igicapo. Iki kigabo ni cya Satani. Uyu ararwaye ariko mu izina rya Yesu Kristo nibyo gukina. C'est pas fatal. N'uyu ararwaye n'abarwayi babiri, ariko muri aba barwayi babiri hariho umwe atazi iki jambo ry'Imana ryakoze ku buzima bwiwe. Fata Bibiliya. Nababwiye ngo fagitire yagize gute? No, icyo ni igitangaza cyawe gishira hali. Iki nacyo ni igitangaza. Kugira ngo bakire igitangaza cyabo baza kurenga iki kigabo. Kugira ngo bakire iki igitangaza. Hanyuma rero wa mugabo yarishe fagitire, umugabo yitwa nde? Yes. Byose yagize gute? Yaravyikoreye. Aca muhereza fagitire yitwa ijambo ry'Imana. Niyaza guprezanta kuri kontwari kugira ngo atore iki? Ivyo Yesu yasumye byose. Ivyo yasumye amagara meza, ubutunzi, ibyacu byose. Uyu mugabo rero ari wewe urarwaye, genda wakira igitangaza cyawe cyo gukira hariya hirya, kandi inzira niyi. Ngo nta kundi mu ijuru ntituzosubira kurwara. Nta ngorane nubwo turwara ngaha mu isi, mu ijuru tuzonezerwa. Nubwo tubabaye ngaha ku isi, mu ijuru tuzagira gute? Ubu nibwo buzima bwiwe. Avuga ati Mana ndagushima ko mu ijuru naho ngaha mu isi tubabaye tuzogira gute? Tuzonezerwa. Genda wewe urarwaye, genda wakira igitangaza cyawe cy'uburwayi. Akira igitangaza cyawe.
mwabibonye ubu arabizi ko afise fagitire. Haleluya. Kandi arabizi ko ya presence fagitire yiwe arayizigiye neza cyane. Arazi ko umwami wiwe ingwara yagize gute yazikoreye yashishaguye kubw'ingwara. Nico gituma yakiri iki yageze imbere ya Satani amubwiye ngo mu mishishagu ndi muzima. Satani agira gute acara kinjura kuko yamubwiye ngo handitswe ngo mu mishishagu narakize. Yesu ashimwe cyane. Ariko murabona wa wundi atazi afise fagitire atazi nico Yesu yakoze kuri we. Fagitire arayifise ariko ntakimumariye. Kandi ibintu byiwe Yesu yaguze biri harya byamunaniye gushikira. Avuga ngo azobishikira hehe mu ijuru kandi ari kubishikira hehe aha ku isi. Amena. None amaze imyaka 20 mu ishengero ubuzima bwiwe ntibwigera buhinduka. Ariko urya yasomye Bibiliya amaze imyaka 5 ariko kubera kumenya fagitire ubuzima bwiwe bugaragaza icyubahiro cy'Uwiteka Imana. Amena. Uyu rero amaze imyaka 18 mu ishengero ni wa mugore nababwira. Amaze imyaka 18 afise ikibazo cy'ingwara ariko kubera ntarahishurirwa igikorwa Yesu yakoze ku buzima bwiwe, ntarahishurwa na fagitire afise akamaro kayo. Haleluya. Amen. Nimwigire. Ndizera ko uyu munsi umenye niba uri ngaha. Ndizera ko ugiye wakiriye gukira kwawe.